ya nicyo novuga tu ibikorwa birahari ni vyinshi kandi nukuvuga jewe narihaye ko nukuvuga nta gikorwa nzoza nzana gisa n'ikindi muga freestyle nawe hari muga nguja ariko araba emission tusidanganye okay mutera ama flow y'imitomo nawe mbona nguja ariko araba emission ya nawe mbona hariho ba Olegue ba Satbi na ba Big Face sawa kazi mubazi urazoraba ari ngendeshwa zabo urabe hariho n'utorenga ibugarama man. 1 2 everybody, my name is Radio, this is Major Talent TV. We come back again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya Major Talent TV. Right now uribaza turi kumwe nande, turi kumwe n'umuririmvyi ariko arabikora fresh azukizina rya amaniga. Right now urana turi kumwe ngaha agire yakigwe kuri micro ya Major Talent TV. Brother, welcome on the mic, bro. Yeah, asante sana bro. Freestyle kwanza papa. Bakuzi ba Major Talent TV. Afise jiza s'il vous plaît. Nk'abakobwa ntimo mutwa. Afise jiza. Brother, freestyle kwanza, bro. Yeah, fata umudemu wawe gumya umucakire. Mufate nk'akamashu gumya ntumurekure. Ntumurekure. Erega uwo murondo ni gwawe. Byukuri nukuri muraberanye arakwiye mugumya kubumbe 1 2 oya nturangare abandi baramubona utakutana mumechangia iti sekunda kisivi na kuwaga gumya Yeah, abakuzi ba Major Talent TV wamaze kumva ati gumya ni new song ya Emaniga. Brother, tukoreke ku ndirimbo yawe shasha brother gumya. Bega ni ndirimbo yakorewe he bro? Ya indirimbo yakorewe muri Iteka Music ikorwa n'umuhinyanyizi Blaton on the beat. Ya ni ndirimbo yakorewe muri Iteka Music. Ni ndirimbo inafise video nziza. Bakuzi ba Major Talent TV genda kuri YouTube channel ya Emaniga wandike gumya urasa kubona new song yitwa gumya ukore subscribe hama wandike muri commentaire ni video nziza ifise ama image meza. Bega ku ruhande rwa video brother video yakorewe gamze ya video yakozwe na Donus ya Donus King ya ya bega ku ruhande rwa video ni kiye kintu utashimye mwa bro ya byose ni fresh haba ku ruhande rwa audio video byose ni fresh tu ndashimira abambaye hafi kugira indirimbo isoka imeze kujya ndibaza warabonye ko ni igikorwa cyo kwishimira ya mbega murabaririmbyi batatu bakuzi ba Major Talent TV n'indirimbo irimo abaririmbyi batatu bose bavuka mu ntara ya Kayanza ariko dushaka kumenya mbega indirimbo ni yande hagati ya wewe na Hakijizo na Rinoji indirimbo ni yande ya nkuko iri kuri channel yanje indirimbo ni yanje so ahubwo wari kumbaza ati mbe kuki mwakoranye nabajya ya twaragiye hamwe turaraba umuziki wo mu Kayanza hano ugeze muri rusange ubu ntidufata ko ari umuziki wo mu Kayanza n'umuziki w'u Burundi ya turi muri entertainment nukuvuga twaragiye hamwe turavuga ati why turabaririmbyi bashoboye bajya urazi n'abaraperi nanje ndi beast vuga ati why tutokora ikintu kimeze neza cyatuja hamwe niko gukora ikigo kimeze kujya ya bisigura ko idea ari wawe mse ya idea nije nayizanye hama turunga ubumwe igikorwa gica gisoka kimeze fresh ya ni indirimbo gumya bisigura ko ari indirimbo ya Emaniga mwamaze kuvyumva ariko acavuga ati reka ndabe aba brother tuvuka hamwe ndababwira ati dukore ikintu kizima kandi vyukuri mwaduha indirimbo imeze fresh brother big up kwanza bro bana asante sana papa ni indirimbo gumya yamaze kuja kuri YouTube channel ya mbega indirimbo ubu niri kirakigwa gute brother muri societe ku bafans b'umuziki ndundi ku bafans bawe indirimbo rikirakigwa gute mze ya indirimbo ni fresh kongerageje kuraba uburyo na tuyishira tuyaploadinga kuri YouTube yanje byarashitse YouTube nahora nkoresha siyo nayishizeko bivanye n'ukuntu bo bara YouTube yanje iyo nahorana urazi ari ku indirimbo nyinshi byarashitse irabura imaze kubura tireka rero nta kundi nkreye iyindi YouTube nshasha ya indirimbo yagiye kuri YouTube nshasha
nta mezi abiri iramara imaze ukwezi kumwe ariko irafise ama views atari make nico gituma bo indirimbo yakiriwe neza cyane 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 gose nanje vyaranantunguye sana byaragutunguye sana ati kumwene yakiriwe naje byarantunguye sana ariko rero ntitwibagire yuko bakunzi ba Mijo Talent TV nta bavuga nta sinzi kuno bavuga umugane w'ikirundi bashatse kuvuga ati nta vyera de dushaka tubwire feedback mbi kuri rya ndirimbo zimeze gute kuko nta vyera de ya man no mbeshe ngo ndaronka feedback mbi kweri happy kabisa brother abakozi ba Mijo Talent TV genda muri commentaire murabe commentaire kwijya ndirimbo murabe ko ata feedback mbi zirimo kuko bavuga ati nta vyera ngo de brother reka ndakubaza ati inyuma y'ijya ndirimbo twitege ibikorwa bimeze gute kumurimbyi azi ku izina rya Emaniga brother kugira tugume tubona uduzi benda kuri kurakora fresh bro bana asante sana hama bishasha ni vyishi inyuma y'ijya ndirimbo novuga ko akataraza kari mu nyuma ya nikiho novuga tu ibikorwa birahari ni vyishi kandi nukuvuga jewe narihaye ko nukuvuga nta gikorwa nzoza nzana gisa n'ikindi muri make decision nihaye nihaye ko nimba nkoze indirimbo uyu munsi basi nkagumya ndibaza urabona urwegiriko ya nukuvuga rero ubunyi nzoza ngenda sohora indirimbo isumbya iyo nari nasohoye ya nukuvuga nk'ubu unyi bitege nibaza ko umuriro uzakaya abandi ati aba diaspora baragakoze mbega ku ruhande rwa Emaniga brother amafaranga ashora muri music ayakura he bamwe batunze n'aba diaspora mbega ku ruhande rwa bro meze gute mze novuga ko je muri aka kanya ndacyari jenyene ndifasha mu diaspora ndibaza bavyumvise oya ntacyo nta kibazo arakumva arakubona arakwihakanya walati nta kintu ni kuvuga ku ruhande rwanje ndacyari jenyene nditanga kuri audio nkitanga kuri video ariko apare y'ivyo ya ndafise na support y'abajama kidogo abagenzi katora 10000 50000 titora ya ibintu nk'ivyo ati ndafise support z'aba big bro bavuga ati tora 5000 tora 10000 winjire studio bega brother dushaka tujye mu buzima bwo muri studio indani bro bega ku muntu ataririmba muri studio indani bameze gute brother niki kintu kikugora yuri muri studio mzi ya ivyo novuga ko vyangora kera byarangoye nkitangira nkija muri studio bwa mbere icyo gihe byari bigoye sana ariko ubu ibintu byose ni fresh ubuti ibintu byose ni fresh bro mbega ndakubaza gato bro indirimbo ya romantic n'indirimbo y'amacungu n'indirimbo ya true story niye ndirimbo ikorera kwandika sana mze navuga ko je atandirimbo kuva ntangira umuziki nta ndirimbo novuga ngo irangora mu buryo bwo kwandika oya ego urishiri bro ego harabarimbye ariko bavuga ati indirimbo z'urukundo ziragoye kwandika parce que ajya amajambo ijya mitoma borazi mitoma none man ndagerageza okay sawa bakuzi ba Mijo Talent TV avuze ati je ku mitoma ndizeye okay ngujya mutera imitoma rere muga freestyle nawe muga ngujya arikara aba emission tusidanganye okay mutera ama flow y'imitoma nawe mbona ngujya arikara aba emission ngujya arikara emission ya nawe mbona aha mbona no ariko emission aba beshi hengujya agenda mu nawe mbona ya abakuzi wa Mijo Talent TV wamaze kuvyumva ni Emaniga ariko arakubwira ati ubuzima bwiwe muri music bega brother harabarindi benshi baje muri no industry ariko kugera kuri no munsi tutariko turababona barakoze nkuko nawe kurakora makino gihe ariko mwino minsi nitiko turabona bega Emaniga nawe tumwitege guco yuko mu misiri imbere shaka kumubura nka babandi man reka abikuwagi ivyo ati je rero natanguye ikivi ebana ndokameje ahubwo naje man naje ati je ntaguhagarika kabisa icyo twemeza kutazomere nabo nyene bavuga uko nyene bra ntituvyibagire baraza bakavuga ati ubu je mfise ibikorwa byinshi sana nje kwatsa umuriro ariko inyuma y'ukwezi amezi abiri basuka yiba biguka babura mbega Emaniga ikintu wo kwemeresha abafanzi kugira babwira ati jewe I'm here bro nikihemze ya jewe sino kwiyemera cyangwa ngo ngire gute ariko tu ndiko ndakora
kandi ibikorwa bimeze neza ndibaza benshi bariko barabibona bivanye n'ama feedback ndonka y'irya ndirimbo nico gituma babandanya ahubwo banshigikira tu ama ivyiza biri imbere ivyiza biri imbere ya mwamaze kuvyumva akubwira ati ivyiza biri imbere brother mbega kubera iki amaniga tutamubona n'abafise ingendeshwa murabizi abamizisi b'abarundi bari haraje kugura ingendeshwa imodoka ama kubera iki amaniga tutamubona mu ngendeshwa bro kandi umuziki winjiza ndazi ko winjiza kuri YouTube urinjiza mze ya mani icyo novuga ku ico kintu mbajije ya jewe sishaka kuzogura ingendeshwa ya yindi genda imara maza mwibarabara nka zimwe za babandi ndibaza urazizi ati imodoka igenda imara maza mwibarabara mbega harabafise ingendeshwa za marama mani ni benshi adashobora kugenda nkeka n'ibirometero na bitatu kandi yavuze ati nk'ababandi bisigura yuko amuzi brother bande rero barahari ni bande bakunzi ba Mijo Talent TV dushaka kumenya ni bande bro mani nakubwiye bande bafise ingendeshwa zigenda ziri hagari mani nakubwiye kuko wavuze ati sishaka kugura ingendeshwa zimara maza nk'ababandi bande rega mani tutabeshanye wowe abaririmbyi bo mu Burundi bafise imiduga ntubazi ndabazi sawa hariho ba Olegue ba Satbi na ba Bface sawa kazi mubazi urazoraba ari ingendeshwa zabo urabe hariho n'utorenga ibugarama mani dushaka rero tubwire mwabo bazifise ni bande kuko inde kerese ishaka kuzogura imiduga nk'irya ati hari utorenga ibugarama inde atorenga ibugarama mani barahari inde mani ndaguha akarore wanashaka reka ndudurireko dudurirako Olegue ntaheruka kuronka 15,000 imodoka yiwe ntayuzi ndayizi ejo bundi mu kinama byagenze gute mu kinama byagenze gute nimba bakunzi ba Mijo Talent TV je ntavyo nzi dushaka kutubwire byagenze gute rero mani okay byagenze basi okay byagenze gute ntuzokoresha Facebook ndayikoresha ariko dushaka kubivugire kuri micro ya Mijo Talent TV ijya modoka naho no bivugira kuri micro ijya modoka ntikwiranye n'umuririmbyi nka Olegue ya nibikwiranye gute kandi mu deplace mani aheruka kuronka 15 million nawe urabizi abizi n'abakozi ba imodoka yiwe ntizogera ibugarama ntiyogera ibugarama kubera kitogera ibugarama ya kabisa kubera kitogera ibugarama uzoyirabe ahubwo nimba basi mu contactana uzomubwire ati man ndabuhindura akaduga none kubera kitogera ibugarama ushaka kugura imiduga nk'iki ushaka kugura imodoka imeze je nzogura umuduga nawe mani uzobona arindira ati re Olegue afise imodoka igenda iri hagari yego kwera nikire umuhanura Olegue mani narabe kwera kore muri za 15 million nimba kizisigaranye arabe kwera tumena agura atuma sawa abakuzi ba Mijo Talent TV wavyumvise ngo ariko arahakonse mubwire Olegue ngujare mubwire oya namubwiye mani nivo no bakuzi ba Mijo Talent mubwire Olegue nguje nahejeje mu fact basi mani ari uwumva yumvise amubwire namubwiye mani nahindure agure uwundi muduga kukujyanye ntukwiranye nawe ya bakozi ba Mijo Talent TV sije ndabivuze no muririmbyi mugenzi wiwe ati ijya modoka ntikwiranye no muririmbyi ati kwizira rya Olegue cyangwa ni beef bro siyo beef baririmbyi benshi bamaze iminsi bakora ama beef kugira abavumishe bro mani siyo beef cyangwa ushaka kudugira kuri Olegue jewe ndikwiye ya sino vuga ngo ndiko ndadugira kuri we kuko ndiko ndavuga ibintu bizwi biboneka ya biriho tu ya brother reka twisubire ku ruhande rwa music bro tumera nk'abasozera brother akajambo ka nyuma cyangwa se wobwire abakunzi b'umuziki ndundi n'abafanzi bawe muri rusange bro babandanye banshigikira baje kuri channel yanje ya YouTube bakore subscribe ni Emaniga ya hama numva atakindi novuga tu nukunsapotinga ego nshimira na bamwe babikora fresh babandanya kunshigikira hariho nk'umu styliste yitwa Bikorwa aransapotinga sana ya amaradiyo amwe nka Radio Colombe ndabashimira sana ego reka ndagushimire brother kubona waduhaye time ukemera kuyagana Mijo Talent TV ndakubwiye ati big up sana brother ya namwe mwakoze ego kabisa asante sana
kandi murabizi ko namwe muri abantu Thank you so bacu much, badufasha vyinshi bwira abakozi ba Mijo Talent TV bakore subscribe kuri Mijo Talent TV. ya ndibaza basanzwe babizi nukwandika nukuja kuri YouTube ukandika Mijo Talent TV hama ugakora subscribe n'amashare menshi kugira ndibaza ubu bikoze fresh ubu bateje imbere natwe tukabandanya dutera imbere. ya kabisa kuko urumva ni talent, harimo talent, duhiga abanyempano tukaganira nabo brother. Thank you so much ziba Mijo Talent TV, ntibagire kuja kuri YouTube channel ya Mijo Talent TV ukore subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda fresh, udukomeze kudushigikira kugira natwe dukomeze gutera imbere. Wowe wabikoze big up sana, utarabikora agenda ubikore. We love you so much, peace.